What's up, Glomos family? J'espère que vous allez bien. Nibatse komeze neza, nibatse kwaho muri mwese muraniwe. So, ni Kendi Amarene kuri micro, nkuko musanzwe mubimenyereye. Garutse kandi n'ikiganiro kubashikiriza izindi nkuru zo muri entertainment. Ntangura ndababaza si mumeze neza, nino mutameze neza. Ndabihanganije ndababwira ngo uno munsi birashobora kuba bimeze nabi, ejo bikazoja kuba bimeze neza, canke ejo birashobora kuba bizogenda neza gusumba uko vyari uno munsi, ko bwiriwe siko burara. So guys, nkuko mushoboye kubibona no munsi kuri ekran za Samy-well TV sindi jenyene, ndi kumwe n'umutumire umwe kuko ubundi n'umusambu twe n'umutumire umwe kanya ngira ashoboye kumuha yidondore. Mugabe mbere yuko yidondora ndabibutse amaze subscribe nimba utarayikira, ugire like uri video ngaho avec le pouce bleu, ugire na share kurako, ugire na share dupartagire, ugire no kuri barre de notification kugira ngo ibiganiro byose bica kuri Samy-well TV bishobora gushikira mwana. So guys, welcome. Okay, so guys, uko mushoboye kubibona rero ndi kumwe n'umutumire, sishobora kumvuga jewe kuko reka ndamureke yivugire akuze. Twaramutse mutumire mwiza. Murakoze cyane. Mwakoze kutugendera kuri Samy-well TV. Murakoze kuntumira. Kubatakuzi bashobora kwitondera abakunzi bacu. Nzi kuvuga mu izina ryawe utazi yobe. Ndakuzi bwawe cyangwa bakuzi. Nitwa Shiba Tanzi. Nanjye n'umusaza. Sijambere. Bashobora batakuzi. Abo nitwa DJ Oli. DJ Oli. Juste salutation. Sérieux namenyeye ko DJ Oli n'amakuru meza. Yameze neza mgo. Okay, so ndabakubwira ko rero. Merci. Murakoze. DJ Oli nkuko mshaka kubyumva yatugendeye kuri screen za Samy-well TV. Yaje kubana natwe n'indota basi nka 10 basi kugira tuganire gato sivyo no Koma mayini. Koma mayini. Oya. Turagereranije. Okay. DJ Oli kubatamuzi n'umuntu nk'amazina ndazi nyayi yavira bagwa Ariko bikaranga mu nitwa Ndikumana gusa. Muri iyi nzu baza kunishinga muri iyi nzu y'umurundi. So DJ Oli, jewe nagenda kubona mu ndirimbo zitandukanye, nagenda kubona mu mafishe atandukanye bien sûr. Nagenda kubaza ikintu kimwe, iyi carrière musicale yawe kwa waje ngaho muri rimwe, carrière musicale yawe wayitanguye cyane? Neza ni muri 2019. Kuvuga 2019 niyo watangura carrière musicale. Mu gutangura vyari wabitanguye uwo mwaka yene bya canke tano wari ufite kuva kera? Itarano umuntu arabivuka. Découverte yabaye kuvukira umwana. Oya. Nagiye sinarisuye ariko ni abantu bari proche de moi kandi ushobora kuririmba. Ni ryari inshuro ya mbere DJ Oli yinjiye muri studio? Nko muri 2015. 2014, 2015. Indirimbo ya mbere ya DJ Oli? Yigeze isohoka. Indirimbo ya mbere yawe niyigeze isohoka? Okay, hanyuma irashoboye gusohoka ya mbere? Umva, yagiye bo. Kumburi yagiye kumugaragara niyo twakwita iya mbere, ariko hari izindi nari narakoze avant zishobora kuja kumugaragara. Ariko iyo abantu bazi yagiye kumugaragara muri 2019 mu kwezi kwa kabiri. Iyo yindi watanguriyeko yaretse gusohoka kubera iki? Bon. Sinzi ko ari kubera twaba tukiri abana twitangura. Iyo ndirimbo nayishuye n'inshuro nka 3 canke twayikoze inshuro 4. Batubwira ngo imashini ngo yagize ibibazo kuvuga ngo canke byari ibintu by'uburyo kujya kumuna bitanguranye?
twari twarishe indirimbo irakorwa aho twumva indirimbo ihari mugabo hageze ko tuyishyuza mu mashini yagize ikibazo rya mbere rya kabiri muri uwo mwanya rero indirimbo yatashoboye gusohoka ntibyaguciye intege ngo bivuge biteze ko atari inkutse y'iwanje ukabiheba ucika intege byo biramugabo jewe navuga nti ingorane umuntu ntagumisha ubuzima bwe ni ikintu gishobora kuba impande y'imashini ishobora kuba ibintu bisanzwe gusa naguma niyumvira kubikurikira uvuga ngo muri ibyo bizokurikira uri kurapojeta iyo miziki yawe y'imbere ibyo bindi bintu ugiye gukora imbere ntiwigera wiyumvira yuko navyo nyene vyoba bishika bikaba nk'iyo ya mbere ivyo ndavyiyumvira neza cane kubera ko ikintu gitega amakeje ari negative avuga ni ibyabaye peut-être ko noja no mu yindi studio basi nkapima kandi wanashima indirimbo ya mbere yagiye ku mugaragaro yakurikiye no kuvuga yagiye ku mugaragaro naco ndayikora muri studio ça marche. Mais pourquoi DJ Kweriki usanzwe uri umuproducteur cyane hari ibintu bisaba ko turonga ibibazo maze kubyishura kenshi Rono DJ nuko jenegeze muri DJ nakorera mu kanyosha ku mayira kenshi and then nagiye kuba DJ muri Hop Studio niyo benshi bayimenye kubera Dice Classic majya kwa Diamond nakorana icyo gihe na Clovis ari muri Agap Record Diza DJ P nawe nyine nakunze gukorera so niyo nari DJ urumva iryo jambo iryo tsina rero DJ cyapfuye niba bibanda ariko ntibashoboye kubibona bono ndabibandanya uretse gusa ntabikora uregoye kuri pitch urica no icyo gihe nta pitch nakoreye ndi muri virtual DJ ni virtual gusa ukadija gusa bisanzwe anansi kuri umuntu okay none hagati y'ubu DJ n'umuziki niki nibaza ko umekiza kushikira byose ni muziki yego shirako na beatmaker no gukora beat donc umu DJ umuririmbyi artist no beatmaker ndi n'umwanditsi w'indirimbo reka ndakubaze jewe DJ uri ndashobora kukumenya je nkitangura kukumenya nakubonye plus kuri kajya kantu wafatanije na video Gomez yashyize kuri IG yiwe waciye uyitango juste salutation kajya kantu wakagize uri kurafisina cyangwa wagize nyene warufise video vraie histoire nuko nakabonye nyene karanyentereshe jina juste urangabona kaguma gasikira mu mastati y'abantu sitano singiye nkabona ikora ka poster ataki ya artiste njamugani uri mu artiste burya ikintu kivutswe kenshi si byiza kugira ngo kugenda ndagakora pour 30 secondes nakoze 30 secondes ku buryo urumva bashobora kuvuga ati bashobora kugaposta kuri statue urumva rero antake DJ mfise ibyo bintu byo kuvuga ati ndashobora kuvanga ikiniki nja muri studio ndavuga reka dukora akantu ka 30 secondes juste tukadekora kamera so maze ugakora uko abantu ndagasubira bashobora aba interest bavuga ati indirimbo itosohoka ryari urumva rero ncamana no kuri indirimbo namenya gato kandi bamakara afashe traga uyimonje nukuvuga ngo wewe wayisohoye arakakugushira kuri statue abantu nabaca barayikunda cyane kugira tuyikore yose nakagize juste kabe trend nyene ngo basanzwe cyane karashyira hanyuma kajemo so disant ko ari jeri kara telefone kandi umuntu ayibonye cyane acitahura le context Grande. Boni DJ Oli muri no misi novuga yuko ateka byoroshe cyane mu maproduit yiwe ari karasohora cyane ariko imbere yuko tujya mu maproduit ari novuga yuko ari actualize nagira manze mpere kunze hariho igikorwa mwakoze wewe
PUBG abatamuzi no umustar ariko muri no misi asa no kumengo ibikorwa byiwe ntabwo ariko arabishira hejuru cyane ariko baramuzi abamuzi bamuzi cyane mu bikorwa yakoze cyane mu miseze rwose ahubwo twavuga ko ari n'umustar akomeye cyane kandi yubashwe rwose kuva muri Kensiri sinzi ko muri legendary viva ego vraiment muri legendary ari viva kabisa akomeye cyane rwose PUBG. Hanyuma waragaragaye ugize featuring na Moses Brown mu ndirimbo yanyu aha nimba nihenze. Irya ndirimbo nimba nihenze hasohotse audio byagenze gute kugira ni mushe gukora iki? Na projet dufise gukora video ariko ngeze kuvyumviye Moses Brown ngarakije. Abo? Yeah, yaciye atwikuru. Nico gishobora kuba cyabituka. Urumva ntiyaragiye kuko nabi muramuvugishije arambwira ati mwana yabo narahinduye. Tukaniyogira vibe ikwiye. Donc remimwe ibirabuze. Yeah, ibirabuze. Nico cyabituka. Yantumvira ku project kurikira. Sinon vraiment ni song ya bien. Sana ndabiko abantu bariko barayikunda ubu maze kwikurikiza nk'indirimbo zishika kuri zimwe zitandukanye. Ndabikubwiye gutyo kuko numvise isiela abantu benshi bagiye bayirekama bavuga bati none video yayo iri hehe kuko uri kurumva audio franchement n'ahantu uravuga ati aba bana bari iki ibintu barimo nitubona ivyo ari hanyuma urumva uraje gutanga umuco ku kijanye n'ibyo n'igituma mutashe kwikora ariko reka twerekeze rero kuri ibyo novuga yuko n'ama produit ari actualize. DJ Oli ariko gukora indirimbo imeze neza cyane ifise ama composition y'iki indirimbo nziza cyane niba nihenze ya quelques jours à 2 jours warayikoze ya indirimbo yasohotse c'était vendredi le 14 indirimbo isoka yitwa isi nabisi. Mais pourquoi isi nabisi? Kubera kiyo titre iyo titre nayitoye après nejeje composition y'uwanje kubera nabona ari byo bijanye ugerageje kumviriza amajambo ari mu ndirimbo en général ubuzima tubaye uko abantu bameze uko isi imeze. Au fait uri kurumviriza ijya ndirimbo kumviriza indani le fond yayo le contexte yayo hari bamwe bashaka kwibaza bati none mbega nivyo DJ Oli yabayemwo cyangwa nivyo yahitiyemwo byo bimeze gute cyangwa dimpa hari byambaye parce que ugerageje kumviriza le fond y'indirimbo ni ubuzima tubaye mu misi kuvuga uko isi imeze nuko abantu bakwishyura sivyo urimo rero wewe muri Indonesia ushatse kuvuga umengo ijya ndirimbo ugerageza kwerekana la realite y'ibintu ukuntu turi amasragoni kinge munagira abantu ahemukirwa ibiki tusangira kugira en fait kugira ndabivuge neza harimo amajambo murajya amaze disons 5 à 6 ans bavyo maki harimo amajambo amwe maze 5 à 6 ans ndayanditse abo ya mba rero gitangaje nuko uno munsi ivyo turiko turaca bisa n'ivyo bintu nanditse après 5 ans ayibona rero hariho n'ibindi mugabo umva biri trend biriko biravugwa cyane gose navuze nti kubera iki DJ Oli ari karagira composition urumva neze ko amajambo yo amajambo aremereye cyane aremereye gose composition uri mu compositeur même chanteur canke uragura nawe nk'abandi. Last time hari umuntu yavuze ngo yitwa Samy-well baramuzi mu entertainment niwe nyandikindiri jewe indirimbo zanje ndaziyandikira and then n'umuntu wakeneye ko ndamwandikira. Mega ndagutere courage cyane ndagutere intege uko rimwe na rimwe turafata umuntu afata umwanya wo gushobora gusesangura amajambo y'umuntu akoresha muri production vraiment n'amajambo novuga yuko afise la fond cyangwa afise ishingiro cyane rwose. Hanyuma tugarutse gatoyi kubera iki washoboye gucagura gusohora indirimbo yawe yasohotse en même temps umunsi umuririmbyi nawe yamamaye cyane Sat-B akora indirimbo yiwe Yode en même temps isokira rimwe no muri
yitwa Wiz Design nawe arakora indirimbo yiwe Applaudissements bo bakoze muri Nozeri Bike ibintu bya novuga bakoze muri nuze ya mariage ariko we nawe ushima gukora mu bintu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose kubera iki d'abord washimye gusorera indirimbo rimwe zose zigasokera rimwe n'abaririmbyi batradize nk'abari ku bwanjye icyo navuga nuko jewe ndi umuririmbyi mfise uko mpanga ibikorwa byanje rero sisohora ngo kubera naka yasohoye canke nakagira asohore ngo sisohora je mvuze ni as a team na team yanjye turavuga tuti reka tuzosohora inyuma y'ukwezi n'itariki tukayishira rero bihuye n'iz'abandi on a pas peur yo kuzisohora donc tuvuge yuko bariko baribaza yuko washatse kugira ngo trendingane hamwe zisokere rimwe abantu bazikundire hamwe canke bamwe bose bagira ama influence tuvuge ko babaye desilusion aho yasuko bimeze bon nawe nyaro n'abantu ku maposta amwe yabaye haragize abakommentaire ngo ndiko ndatobera abandi ngo ndiko ndatobera Samy no c'est juste ni programme tufise twategetse no juste ngo hari abafana urumva bashaka kwandika amakommentaire déjà arizo nabonye ndiko ndamutobera ni programme kandi umuntu wese afise kwa programme nibaza ku bwanje ko utari kuramutobera ariko je niko ndabibona kuko déjà n'intumbero sinzi oya sinzi imwe ni mariage ari Allen bindirimba hip hop n'arivyo ubuzima bo barimvye ama mariage urumva sur des scènes ntabwo gato naho bihuriye yego ntabwo bisa nibaza yuko birashoboka yuko ushobora kuba utanze umuco ko hari bamwe bashobora kuba bibaza ibi abandi bakiyumvira ibindi reka mpereza akanya umukorege wanje nawe kubura nawe afise byinshi kubaza reka mandakubaza ko kamwe kuri umuziki uri muri style yahe wowe yo kuririmba hip hop R&B ni yahe wiyumvamwo afite iyo ufise wumva ko ufisemo wowe de novuga gute devotion burya ugerageje kuraba abantu baririmba hip hop nibo bandika nka jewe kugira ibeke so ndi nk'umwanditsi wa hip hop ariko kenshi ndirimbira muri R&B nerekanye ko hip hop nayo nyene ushobora kuyikora sinza kubera ko bafite biravanze indirimbo bariko urayumviriza urumva ko ari R&B mugara yindi style ukumva umenga ni hip hop nta confusion bibuzanira abafana bawe DJ urumva hari abavyibajije kugiye kugoma muri hip hop kubera ko je narisanzwe isohora R&B nizo mfise nyinshi ariko urumva hip hop zose ngira ubu ndarindiriye feedback bambwiye mugabo nyinshi naimaze gukora ni R&B then bafise udusong twinshi twandika R&B bakunda franchement nanje naratangaye gose ofete tafuka none DJ Oli ari muri style ya urumva muri maki waratwemeje ucutuzana muri mood turatangara ndiko numvira izya song yawe ndayiraba muri YouTube ndabona neza ko style yahindutse bon ofete n'ubutakuzi umengo wagize composition hana kujya nyine kwa pop nyene neza iranaryoshe no kumviriza ukuntu rero wumva n'amajambo arumvikana neza cyane hariho igaruka n'uruhererekane rw'amajambo neza agenda panze neza kandi uriko uravyumviriza ukumva neza ko atajambo na rimwe ishobora kugushira baratangaye yarezuma ko ari abavyemera rero n'abatavyemera agenda vyemera oya ofete umuntu wese nibaza yuko ufite style wawe nibaza ko ari originalité yawe DJ Oli sivyo mama bon je novuga gute en tant qu'artiste ushobora kwilimita ngiyi kuyikora navuze nti ndashaka gutanga amajambo menshi ashoboka kandi yumvikana ufite message nyene yumvikana R&B ari gihe utabari amajambo ushobora gushiramwo akashobora no kuba make sinzi mugabo avec le hip hop tu donnes le message nyene ikumvikana nico gituma niyumviye kuri rya hip hop nico gituma niyumviye gukora iryo ndirimbo mwabonye sino ndakora cyane R&B mugabo uko biri kose umuntu arashaka kuvuga ati jewe bakubwiye bati gira shwa y'ibintu bibiri bishobora kuvuga urumva ngo jewe ngize telefone ngo ni zibiri babwiye ati cyagurize muri izi telefone zibiri utoyemo iyari bishobora ngo udasitoye zose bavuga ni R&B kubera ko nyamaze kuboneka nico nyene nagenda ndakubaza neza ko urumva
abantu baca bagira ama confusion kibaza bati mbere ni none ashoboye kuba ari kuri kote zibiri ariko none nikoreye byose arico bitwara nta na kimwe kandi nikoreye byose oya en fait urashobora kubikora byose mugabo hariyo ukunda hariyo wiyumva usanga ntwareze je la vérité est que jewe muri DJ uri harimo navuga gute hip hop comment dirais-je hip hop kuko ndiko ndakora na beat ndifo gukora hip hop par rapport à R&B abo gukora beat ndifo ya hip hop par rapport à R&B gukora beat yego umva rero kuririmba ndirimba R&B ariko ndakunda cyane hip hop mugabo ariko ingarutse kuri ico kintu urabona neza yuko abantu baba R&Bist urabona ko aribo bavuma cyane baduga gose gusumba abantu b'abaraperi abantu benshi barabatushe na melody ko ni ibintu tumaze kubona hari benshi nitwo batangira karorero ngaha ikintu tuvuge benshi kubona umengo bagiye basa no kumengo nitwova ko bazimye karema ariko manutse gatoyi bivanye n'ukuntu na style bari mu sinzi mbega tuvuge yuko ni situation turimo ino wara handi ama hip hop usanga baba bemera cyane bara ariko c'est vrai baramanutse bon peut-être que na contexte batanga niziri en PV nizikangurira abantu kuzumviriza ico kintu bavuga ko hariho nka bamwe arayimba karirimbo duka vraiment abantu babiri kudusha kuvana ku muntu bita Clark amazing and then a big zone n'abafana ndumufana wabo n'abaraperi nyene bumva le fond ya na kingorongoro nyene naye nari karatuvuze urabona ko ari bya urumva le fond urumva biraguha ijya ni vibe yo kumviriza indirimbo gihetse kurumva contexte yo biko biranje so ni juste un message le fait ko abantu menga hip hop bayiretse kuko naba lo message bariko baraduha message kuko hip hop ni message tanze message tariyo abantu ntibaba intérêt nta kindi kintu gihagaze kuri hip hop le message le fond kuko R&B ndashobora kubatera kandi uzenya akamelodi kabatusha cyo bararyohewe none nituziririmba tuzisubiramo tutazi ico zisobanura aguma yumva aryohewe gusa na melody gusa yego na melody voilà urumva niyo côté fond yamuze ya R&B hip hop nawe urumva udatanze message ngo umuntu yumve kimwe yumve iki nta kurikira ntaba interesse DJ urashushe muri byose atwagira kubuge kuza ku DJ bashaka kunyemerera kwinjira muri personal life kuza ku DJ ntabaho oya nigenda bashaka kunyemerera twinjire muri personal life bon ça dépend yego kubera hajye umaze kuba umustar ubuzima bwawe bwose muri expose donc bavyita karubanda expose just ntabwo ni expose ari turavyironderera bon reka twumve ko next project gatoya DJ uri hari mu rukundo DJ uri ari single kuva ryari miss ngahe itari mike ukirenze itanu irenze 10 umwaka oya nta mwaka wese est-ce que tu veux en dire j'ai déjà répondu la question izina Ding Delicia DJ uyumvi anemo yumva CEO wa Isoko TV voilà ando CEO na DJ ori yarapuzwe cyane nibyo turashobora kubireka oya kandi wanyemereye ibyo reka tubireke basi urashobora kunyisha gatoya oya ibyo reka tubireke oya byarapuzwe cyane turarabona na post zimwe zagiye zirakuzaho na Ding Delicia papa vyerekana yuko mwari mu rukundo basi ikibazo kimwe bi uno et j'ai le droit de répondre ou pas ego basi oui ou non je vais pas répondre je vais pas répondre oui ou non challenge je réponds bisanzwe c'est son droit ego j'ai le droit il a le droit de arafise uburenganzira bwo guhora kandi ico niki kibazo rero kandi murabibona guys rero umuntu ashitse umwe kunumana sirapfutse warubizi none kuvuga positif cyangwa negatif
wavuze uti umuntu ubuzima bwiwe arashobora kumushyira ku mugaragaro ibyo rero gusa urumva ngaho umuntu ukuntu nzanye suje ucura yitsibaka nakunda ko nyine ngari petete birashoboka yaba byanakunda ngo bikwe no mu kiganiro oya naco murango mugabo wowe utwovuga ngo umukobwa waba wifuza wowe ubuzima bwawe nyine kugira mariage ndazi kugira ngo abasitani bagira mariage wowe urabifise muri plan kugira mariage cyane ndabifise ntarabona muri ibi uvuga muri plan zawe kugira ngo abasitani bagira mariage wowe urabifise neza kandi sikera cyane sikera niga niyo tugeze nubwira hari imyaka 5 sigara ukiri ibintu utaterega n'inziragira umushinga Jewe kubwira muri modusha kubw'iwanje ndabitegura and then nkamenyesha abantu hama urumva ukamenyesha abantu rero kameme urumva hari uwo mutegereza uzofatanya urugamba yego ni vyiza ko mbanza je ngitegura ega si gupfa kuja gutarukirako polo mwana kibura dukanseringa rega ushobora ngo gutarukirako no parce que burya bavuga ngo impene yo nahe mu kibana harabo ubusanzwe ubona habo muzo musanzwe muvugana ukavuga hari n'ubundi mu marayika nibaze ko ya vie privé yawe uko biri kose yahejeje yagiye kudushyiriramo agasara byahetse ntitugifise n'inzu yo gushaka kubandanya reka tugana gira igitiro yari muri beatmaker cyangwa ariko ni ikeka kweri kabisa DJ Oli niba nihenze ko ibyo navyo biri muri vie privé ngo umuntu wagwace ngo bihisha bose umunyakanyosha kandi ne native mu kibito ariko nibaze yuko kuva kera kanyosha kuva mu kanyosha kera cyane kera vraiment kera ariko kera kimere yose nayizi mbega ngarutse gatoyi nihenze wigeze kwishyura ikibazo cy'ubwo kigenda kuririmba isuye nyibutse gataho kuririmba cyane avuga ko byagiye sino kuko ngo muri hano nakubwiye muri 2014 2015 nari beatmaker je faisais des beats muhira iwacu and then hariho abapeti nyine bo mu kanyosha narumva bafise amatara ukabakorera amabiti abahamagara icyabatangaza rero ni uko nakora beat and then nkabaproposa n'ababiri duhakarare ko nimba atari banga ko abo baba barigeze gukorera ko hari service n'akazi ko ka buri munsi bari celebre ariko bari celebre abo beat ya mbere natangiye gushaka umugaragara nayipropoje ngo muyita simbizi wasema avuga moya mbili yani musio wa project niwe na propose beat ya mbere gusa yaciye antuka hapo na en fait jewe navuga ni hari abantu kimo inspire kuja mu kumva ko no ririmba cyangwa kumva ko no kumva shaka kuririmba navuga simbizi navuga pop G en plus après ça twarakora n'igiti muri 2011 nibo bantu bari trend sana nakora kuri studio kuko nibo bantu bazanye imiziki yabo icyo nayishingire kumenya igere nayivuza nje kuko bayikora muri Camp Freeze umuntu ayibakora yari Enrique abantu bazi Enrique ari umugenzi bari muri Kenya barayizana reje kuko bajya na studio bameze neza navuze imiziki bakupati imeze neza and then bakashobora je venais de dire que mais c'est busy vous a inspiré il m'a inspiré lui aussi était chanteur ouais yaririmbana bari bafise groupe na uwo bita Ikbana na Crown hari indirimbo
bari basura icyo gihe parce qu'il était en rappel kandi yari afite ukuntu yandika kumva indirimbo za Simbizi ubu nuko yagiye muri moya mbiri sino arafise ubu rero DJ Oli la question qui vous est posée la suivante kubera iki en fait wacyunzana mbere mu byo nashaka juste kukubaza wavuze 2012 2011 nukuri je naje ndubonye akanyosha kandi nibaze ko c'est pas interdit naho n'abandi journaliste uvuga ngo ndi mu kanyosha on se connaît turazinanye tout ça 2012 2011 turazi abantu baba star bari bakiri à la base bari ko baraduka kandi bari batrendize cyane bikomeye cyane twavise ba PUBG respect vraiment hano hose uri PUBG respect kabisa turakubaha rwose ku kintu kijyanye n'uko muri industrie musicale waranditse amateka cyane kandi nizere ko n'ubu ariko uri kurabikora hari abantu benshi yateka ukunda hip hop hari umwanya yafashe hip hop abantu naho ni byiza ko bimwe tuza turabivuga ifuko tubivuga kamera kandi vraiment aracakeneye cause le fait que Dieu navuze nti reka dukorane muri aha donc il y a des gens qui réclamaient toujours n'ubu ndibuka neza yuko je me rappelle bien que j'ai écrit kuri nutse kuri page yiwe naranditse ati ibyo gira byose umenye neza ko abantu bari muri sud hari mu kanyosha bari kubaguma bari krama wewe baguma bakwita arafise hip hop arafise ni byiza ko rugaruka hanyuma rero ikibazo ni iki turazi abantu nka Satbi umuziki yawohereye mu kanyosha nta numwe atabizi turazi abantu nka PUBG turazi abantu nka ba Kegem uramwibuka Ariana Fille du Sud abo bantu bose basinobyi bakora umuziki ibintu bikamera neza cyane batopaze ibintu bikamera neza cyane twebwe ino mu kanyosha abantu nka Emerson nari respect ubu ahubwo niwe tunovuga yuko ubu nawe muriko murakora ibikoriro indirimbo zibiri kabisa zibiri ya Emerson ni ya DJ sindiko ndita pa vraiment ya no fond ibintu muriko muradukorera vraiment turasavye n'ukuri apa ya industrie musicale au niveau novuga yuko en général et en particulier mu kanyosha vraiment barazimye barareklama à l'époque muri iyo myaka 2011 2012 c'est vrai wewe ushaka kuba utari muri mood neza ariko hari abandi mwari mu rungano rumwe bakora umuziki ariko uri kuraraba basa n'ukumengo bamwe bahaye umugongo aho bataye imizeye bahereye abandi kumbura ashaka kuba bari mu zindi affaire ushaka kuba hano iki none karacingani rero berse tuyebe je novuga ikintu novuga kuri ico komema ico nzi no musi no DJ ndiko ndakora kandi abantu benshi batabatiyumvira ko uvuga nimba no musi ndiko ndakora ibikorwa byanje bikaboneka nuko hazogera igihe ibi bigikunda kumvo izi niti so novuga ndi umuziki defo urafise igihe umwanya bwabo hari n'umuntu ushobora kubona tuyagiye kubera ko atanguga kibishizemo ariko ivyo byari bigikunda so peut-être qu'on est dans ubuzima tubayemo mwese none ndacaza ariko rero navuga nti n'abakiri kuri trend nkuko uvuze uti barataye l'audience byari kuba byiza abo batangwe canke abo bakuriye ngaha ufashe basi mu mugongo n'abahasi kugira ngo kijya kintu because je nimba no musi ndiko ndakora ndabizi ko ntazobanda ndirimbo ngabo ndakeneye mbigene ico jewe mfise ndagishire muri naka canke ndamushire kw'ingufu kugira ngo tubandane je cyo notumirira nibaza kuko ibyo biracakunda gerageje kora nka yakoze hit ivya Amerika twe turabibitse yakoze hit kandi vumijya song vraiment ko chapeau ivya Amerika twe turabibitse kuko abantu bose ubu nibabona nivyo bari aratwica ni vyiza bo
urumva n'abandi kuko PUBG nawe urumva ni hip hop ari abantu bayinotewe nibaze vuga ariko vraiment hasigare Fabio hasigare wewe hasigare Emery ubundi asigaye jewe sinkeneye kuja kuri trend jenyine nibaze dukore kuko jewe ari ampashika bo bashika none ariko reka ikibazo make ndacyerekeza kuri wowe nyene ubwawe kuko ni uri ngaho habuze iki kugira ngo mushobore gukora ama concert mu Kanyosha nkuko vyari mu 2012 2011 ucyo muribuka ahantu nko kwa Vyisi benshi barabizi cyane muribuka ahantu nko kwa Makasi hari ifuko ahantu kuri école primaire muribuka n'ibindi bibanza bitandukanye vraiment bavuga bati Kanyosha concert yeruka ni yasatse yakoreye mu Kanyosha école primaire quand c'était bon umva ni vyiza ko mais tu vois que c'est rare nta bigihari ni kubera covid no mugabo ni vyiza covid iri misi yose vyiza ko bogira parce que birakenewe vraiment kababa no saba yuko bavunira akagohe nimba ubona ko bikenewe ariko nawe nyene ndibatse ko nawe ubona ko bikenewe ubavunira akagohe vraiment barabe bikubita gashi hanyuma kumbure abafane babo n'abafane bo muziki en général bashobore kuronka inyishu y'ikibazo canke ibibazo baguma bibaza chaque fois twavuze abo tuko turabona bari muri action ariko barakora akazi notamment Melissa notamment Fabulous n'abandi mugabo hari abandi nabo bacumenye hari mugongo même des concerts mengo bashira ku gifundikizo ikintu jewe trend no bagirira nuko même si on dit que ngo birahera cyangwa ngo ibindi bavuga nti DJ Ori cyangwa n'abandi abaririmbyi benshi bo mu Kanyosha mbere n'abandi bafise generation y'uwo bayifata mugabo bo barafise abantu babo bake mbese nabo babakunda babakeneye jeco no babwira ni bavyuke franchement bavyuke kandi ari ikintu je nkunda kuvuga urana korabo kuko umuntu aragera igihe agakunda mugabo uvuga ati iyi generation ni iri ngaha tufate nka DJ Ori tuvuge 2019 gushika muri 2020 hari abantu bariko baramumenya tigeze bamumenya kiriya gihe rero vuga nti nka Emery sana DJ Ori dukombinya aba bose generation zose tuzihuriza muri concert ikintu kinini so rero tuze turavyumvira ko kugira iyi muziki yacu gume ifise inguvu nuko je no bivuga kuko abafana kenshi usanga tubasangiye mugabo regeneration si zimwe urumva Emery sana ashobora kunkura muri generation jewe akansubiza muri bamwe bakunda umuziki cyagiye wa muntu wacu nawe bigenze. Moi, je pense qu'avant de clôturer mes questions, mon collègue Honor a fait pour les chercheurs pour dire juste. Oui, j'ai dit que nous voyons, vous êtes déjà wantu no muri yo myaka ya kera nanekereka ku muziki nari fisi inyota nyinshi hari undi mfitiye soit reka ngira ni Corbeil uzi ibibazo cyangwa twose n'abasoze bigani en tout cas je n'uvume ngo inyota iraheze ariko nayo inyota iraheze ko ari turatangije bwana nayo inyota iheze twizere ko bigiye kuja mu ngiro iyo nyota ufise na jewe ndayifise kuko jewe urabuti bajya abantu jewe na fait nagiye guca ubwenge canke nagiye gukunda umuziki ari wo nkurikira narababona hafi narabona real life yabo j'étais des potes nari abagenzi b'abatoyi babo tuzarumva rero j'étais là narabibona jewe novuga nti ndumufana wabo ya defo maze kugira izina canke maze kumenyekana ngo nakaje sindamuzi ndumufana wabo ko je ndabizi ya defo franchement ndazi narigeze ku bantu kwa siniko ndabivuga juste twatire abantu babone ngo DJ Ori ngo n'umwana mwiza ya defo je natukwaje kuri studio bon parce que ndibuka hanya abantu bari trend ndimu barona bose ndasubiza kera urumva rero basubije muri mood ya kera kabisa urumva nagira nti jewe ari nk'uturirimbo naba nakunze urumva uri mu DJ uri kuri studio uzironka zose
nk'umuntu akaza agafatisha indirimbo atazi zimwe arazizi ziwe akeneye ngabo izo zindi ntazazi bazi ikintu nakora naca ndaziseramo hamwe umuntu agafatisha CD nkazishiramo ejo ukazibona raje nguko biriko bashiremo ibiririmbo ntashaka ibiki n'ibiki akantu kavuga nkavuga no kintu la prochaine fois nzofuma ndagupunguza cyane gushiremo izindi ukeneye mugabo indirimbo yagize nte yagiye kandi wasanga aho filame ziri yayikunze none numva ko ahabwo novuga yuko nawe uba wagize icutereye wamufashije gusuguma gushira kuko urumva umufana we ntazo yabazi mugabo ariko arazira bakayisangamo oya ni vyiza vraiment jewe rero mbo juste kugira ngo je crois que ma question yanje n'ukuri en tout cas même si c'est atari à 100% yo yaronse inyishu je pense c'est 98%. Les 2% de j'ai avec 60%. Ouais, c'est combien? 60%. Mais bon, nibaza yuko rimwe na rimwe hariyo private life umuntu arafite akantu kamwe kamari sensible kuri ko akeneye kukigumiza n'est-ce pas? Mais pour moi, tu as déjà dit le mariage, vous êtes grandi umunyu. OK. Izo shire muri komite. Je ndashobora gusenga imvutano nta kibanza. Je nja muri gestion. Ubanza baheze. Nzoja muri stock. Ubukeneye umugeni muri na president wa komite. Abaserva je toserva hose na. Mugaye je ikintu nibaza ko on laisse tomber la question posée en rapport avec la vie privée. Non, c'est pas la vie privée. Vie privée. Vous savez, deep. On va vie privée de la tête. Ah, ça DJ, on a déjà eu un mariage en 2023. On a fait déjà là, on a déjà préparé tout ça. Mais ugasanga n'ibanga. Premièrement no kubanza ukavyumvamwo hanyuma ukaba ufise ibikenewe wabiga biri nyene bisanzwe bitegerezwa kuba bikenewe kugira ngo umuntu abigire hanyuma ukaba ufise umugeni mu vyumva. Uretse ko umugeni ari ikintu cyo kumaze kwihutira natawiga umuntu ijana kwijana. Jewe nanje nakubwiye nti impene irisha ahiziritse iyo case y'abageni tuzoyigaruka kwa nyuma kumbe ni gusa wazuna DJ waradufise scoop abantu kubita scoop abantu mugatangana ubona ko yafashije DJ nabaye DJ yori aje n'imodoka n'umuduga wiwe yawudepoje muri parking za zinyubako za Samy-well twayibonye neza. So guys, reka dusozere ikiganiro bakavuga duse n'abasozera mbwa reka dusozere. So tubashimira kandi ko mwamwe mudukurikirana kuvuga ikiganiro gitanga ndaguciremo gato Didi yagejeje kubivuga so ntumirira abantu cyane bagende bumvirize so nagira ndakivuge DJ nabizi bagende bayumvirize isi nabisi bayumvirize indirimbo irimo ibintu byinshi actually umuntu wese ndakubwiye ko umuntu wese yisangamo umuntu wese arafite akantu kiwe asangamo ego kiwe kamubaye ya generalise. So guys, tubashimire kwa mwadukurikiranye kuhera kuva dutangura gushika dete kino kiganiro twibaze yuko muzokiryohererwa kuko natwe tukirimo twakiryoherewe tubabwira ngo imbere ko duheza tubabwiye mushire ko subscribe nimba utarayigira mushire ko like musharinge mwongera mufyonde kuri bar de notification kugira ngo amakuru yo ngaha ntagucike DJ arashobora kugaruka ntubimenye. So guys, mwe mudukurikirana hanyuma tubabwire ngo à la prochaine. Nanco nokongera ko amacano nabiri ugambira banze wihute ugende kuri channel ya Samy-well TV ushire ko kuri s'abonner ni subscribe mu cyongereza commentaire nayo ni bon like naho ni bon. Ivyo biheze ucibanguka byihuta urabe indirimbo ikira trendinga ikomeye cyane nga mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi inyuma muri region indirimbo isi nabisi ugenda kuri channel ya DJ Oli wandika DJ Oli Burundi ucumubona ni isi nabisi indirimbo ni isi nabisi by DJ Oli urabe amajambo arimo mesha Zami
n'amajambo yubatse neza afise ishingiro. DJ uri twaze kuzosohoka ni gatubuka muhira n'ukuri ni mwanazoka nukuvuga sasa mwanazoka neza mwanazoka umva ni umunatifu muri Kanyosha mwanazoka reka tugenda kugira promo ya isi n'abisi siko tubangukira jewe naguze amamega naguze so guys naho gutaha mu kiganiro kizokurikira ariko tuzogaruka DJ uri tuzogaruka n'ubundi navyo so guys mugume ngako mugume mudukurikirana uko vyabisanzwe à la prochaine ciao ciao